Yego ubuzima twaciyemo ubuzima bubi mu nkambi z'imutabira hehe na nico gituma ndovuga ati wagiye muri Amerika agaruka afasha abandi. Urumva ubuzima twaciyemo ni bwinshi novuga ni bubi wundi umwanya ni bwiza ariko byose tubishimira Imana kuyuko Imana duhezagiye turagenda kandi twongera kugaruka. Imana nimba yaraguteye iteka ukagenda muri Amerika nukuvuga aho uri hose uzushima Imana kandi uyihimbagiza nivyo ukora byose wibuke yuko iyo wavuye ni mu rugo iwanyu kandi ntazo kugira hahinduka ugomberwa gusubira mu rugo hanyuma nawe wibuke yuko nawe waciye mu buzima bubi nk'ubwo abandi barimo ufashe kwa kiya gitoyi wa uronka kajya nyene iyo ukasabikije n'abandi nabo barashima kandi barajya bakaryohega kandi bakishimira koko kandi Imana iranezererwa iravuga atinya sinarungitse umuntu muri Amerika ngo agende kwiryohererwa gusa ariko narungitse umuntu muri Amerika kugira ngo azagaruke afashe n'abandi rero ico no babwira namwe muri Amerika ni muze duze mu gihugu cacu turaba abakeneye ubufasha nimba dufise tubafashe. Ikigo cha leta kirera imfuvyi n'abana batawe n'abavyeyi bita Orphelinat Officiel de Bujumbura ni ikigo kiri muri quartier Jabe zone Bwiza commune Mukaza intara ya Bujumbura catanguye gukora kuva mu mwaka w'1979. Ico kigo rero kwigenekerezo rya 16 ukwezi kwa gatanu umwaka w'2026 caragendewe n'umurundi arangurira imirimo yiwe muri Amerika azwi ku izina rya Nisha Richmond akaba ari nawe yatanguje umugambi wo gufasha imfuvyi n'abapfakazi yise Urumuri Hope Foundation. Richmond aratubwira uko Fondation Urumuri yatanguye ndetse n'igituma bahisemo gutangura gufasha ico kigo kiri kwijabe. Urumuri Hope Foundation gwatanguye ndi muri ntara yo muri Amerika ni kuvuga nakunze mfasha abantu nkafasha imfuvyi n'abapfakazi muri Amerika ariko ndabona ni vyiza nshike aho navutse kugira nabo ndabafata mu mugongo ndabona ni vyiza ko gutanguza Urumuri Hope Foundation kugira ngo nze mfashe imfuvyi n'abapfakazi n'ubwo watanguriye maze kuvyumvira ndabiganiriza madame aravuga ati ni cyumviro ciza hanyuma ndafata ingingo iyo ngingo nibona itugejeje hano kwa twaje gufasha imfuvyi n'abapfakazi hano batwaye ibitandukanye imiceri ibiharagi turatwara amasabuni turatwara amavuta yo kwisigana yo kurya turatwara ifu turatwara ndetse n'ibindi twatwaye ntabwo byari bike kwiko twagerageje gukora nagerageje kubaza n'abagenzi ndabaza ni hehe bagomberwa ubufasha bakeneye ubufasha cyane barambwira hari ikigo kanaka kandi hari abana batoyi hari abana bakiri batoyi n'abakuze ndetse ndabyumva yuko reka duhera aho ngaho kugira ngo dufashe hanyuma ahandi tuzajaho hanyuma. Abanje kubasigurira imice y'abana babarizwa muri ico kigo umwe mu barezi babo bana yarakengurukiye cyane abagize uwo mugambi ku mutima baberetse mu kuza gushigikira ivyo bibondo. Bebe tumushambe ukiyoya tukivuka ukisumuye kwiga maternelle primaire na secondaire na université twakire bwana mu bitandukanye batandukanye cyane abamama bajya bibaruka usanga bari ikigo cya leta barasaba abako papa baba ko umwana w'imfubyi kenshi ari uwabuze mama ubuze ikintu kinini ngo papa ureba ntashaka kurera niko bikwiriye rero niyo mpamvu leta ikigwakira akarurera ariko asenka ashobora muryango igiha mu isi rero nkabona baba bakuze ababyeyi bagasenye mama shuri n'ubundi mama ega mashuri amusura ubuzima yibesheho umuryango kuko cyane ko mutima cy'urukundo wagize kwibwira ko n'imfubyi uzigarukira ko se byabo byabiyumvira bari gukora kujya kwinezereza mu bindi birori
ariko washoboye kwinvesitiza mfuzi zigira papa zigira mama nabo kubasohoke rero Imana ikumugisha ihanamugisha nawe mwagendanye watereye icyumviro bakacumva rero mwese muko tubashimiye kubana nk'aba byoroshye kuno miryango wacu Imana cyo ntabwo nyine bimeze rero wowe banyine ari too much Mimba mutima n'undi munsi n'ikindi gihe muzotezagirwa n'Imana nzogaruka senye conference imwe iravara mu maseritani tuduha rero n'ubumenyi umunezero bandeze ku rukundo mwatweretse bigasizo mwakuye turashimiye gose. Irakoze Christophe ni umwe mu bakinyi b'amareresi azwi ku izina rya Izo Chris numwe kandi mu bari muri Fondation Urumuri. Hano asigura ko kuba ari umukinyi w'amareresi bidakuraho umutima wo gufasha agahamagarira abandi kwifadikanya na Fondation Urumuri mu gushigikira bantaho nikora. Umuntu amaze kwitahura arabizi neza ko akwiye kubaho ari umugisha ku bandi bantu. Ubwo rero no munsi wambonye mu kigo cy'imfuvyi uko batwiyumvira siko turi kuko benshi badufata bivanye n'ivyo tubaha cyangwa ivyo dukina. Urumva rero ico gihe ndashaka gukina nk'umuntu mubi bakamfata nk'umuntu mubi ariko kuri guhari si ubwo buzima dusanzwe tubayemo kandi siko turi kijya gihe tuba twagerageje kwambara amashusho atari wacu ahubwo ari ya mashusho bivanye na message tuba dushaka gutanga ugasanga dushatse gutanga image gutanga message y'umuntu mubi rero cyo gica nambara ishusho y'umuntu mubi ariko ntibisobanuye ko ariko sanzwe mbayeho gufasha vyovyo n'ubuzima bwa misi yose ntabwo ari film sivyo cyangwa nabwo twaje kwiryohera oya ahubwo nibwo buzima bwacu nibwo buzima tukwiye kubamo gufasha cyambere biva mutima kuko wihenzukwa nafasha uri kuri yerekana no kuri imbere y'Imana barubusa kubera iki gufasha ni ikintu kiva muri wewe ukagikora mu gihe ubona ko gikwiriye gukora rero ku bantu maybe bo bafise umutima wo gufasha pana abo tugomba do force abafise umutima wo gufasha babuze inzira sivyo begere umuryango wacu Urumuri Hope Foundation baze batushikire hama tubereke naho bashobora gufashiriza kuko ari abantu benshi cyane gose bafise ubasha bwo gufasha cyane cyane aba diaspora ugasanga barafise akantu rimwe kabiri ugasanga bose babukoresha uko mugabo burya n'Imana irabivuga neza vuga ati ukuboko gutanze kurahezagiye kurusha ukuboko gusaba rero nimba ubu ufise ikintu kimwe cyangwa tubiri uko yemwe gusiga ipande ugatanga ku muntu afise akeneye ubufasha cyane cyane abana bantaho nikora abapfakazi urabyumva abona abantu baba bakeneye ubufasha cyane gose rero igihe ukuyemo akantu gato abari gato kuri wewe ariko kuri uwo muntu abari ikintu gikomeye cyane so rero Imana ihita ihezagira kwa kuboko kwatanze. Nishimwe Solange ni umwe mu bakenyezi bari muri Fondation Urumuri nawe arerekana ivyo abona abashobora gufasha bo kwihutira muri ico gigo gikenye cyane bamaze kukigendera. Ego twasanze abana bo mu rugero rusubasumbanye harimo abana bakiri bato gose novuga batarakwiza n'umwaka bari barimo n'abari hagati bafite itanu kuduha twasanze mu bisanzwe umwana gukura bisaba ibintu byinshi nk'abo bakiri batoyi birasaba ibintu byinshi nk'amapampese gufungura n'amata babagaburira abajya abandi bakuzi bikenerwa bibari byinshi kuko nabonye turafise nk'abafise icyo bofasha botanga vraiment kugira dufashe abo bana. Ubuzima Richmond yaciyemwo nibwo butuma atokwirengagiza imfuvyi n'abapfakazi akaba ari naho afatira mu gukebura abarundi bagize amahigwe yo kuja mu mahanga gufasha bene wabo. Nko mu buzima njewe nihereye ko naciyemwo novuga nibwo nabutuma jewe mbona hano nifuza gufasha imfuvyi n'abapfakazi ariko nshimira papa na mama kuko byo nabiboneye ku bavyeyi kuko twe twakuze dutunze imfuvyi zitatu mu rugo tutavukana ariko twarakuze na nubu bacari mu rugo urumva ndabiboneye ku bavyeyi ndetse abavyeyi baranyigishije na nico gituma ubona ndi hano hajye bambwira atinya gufasha imfuvyi n'abapfakazi niho ubufasha umutima w'Imana kandi ravuga ati koko uwo mwana wanje arangaburira nshonje rero nani sinzomutererana rero nukuvuga iryo ni inyigisho nziza twahawe n'abavyeyi na nico gituma turi gufasha rero ubuzima twaciyemo ubuzima bubi mu nkambi z'imutabira hehe na nico gituma ndovuga ati wagiye muri Amerika agaruka afasha abandi
urumva ubuzima twaciyemwo ni bwinshi novuga ni bubi wundi umwanya ni bwiza ariko byose tubishimira Imana kuyuko Imana duhezagiye turagenda kandi twongera kugaruka Imana nimba yaraguteye iteka ukagenda muri Amerika nukuvuga aho uri hose uzushima Imana kandi uyihimbagiza nivyo ukora byose wibuke yuko iyo wavuye ni mu rugo iwanyu kandi ntazo kugira hahinduka ugomberwa gusubira mu rugo hanyuma nawe wibuke yuko nawe waciye mu buzima bubi nk'ubwo abandi barimo ufashe kwa kiya gitoyi wa uronka kajya nyene iyo ukasabikije n'abandi nabo barashima kandi barajya bakaryohega kandi bakishimira koko kandi Imana iranezererwa iravuga atinya sinarungitse umuntu muri Amerika ngo agende kwiryohererwa gusa ariko narungitse umuntu muri Amerika kugira ngo azagaruke afashe n'abandi rero ico no babwira namwe muri Amerika ni muze duze mu gihugu cacu turaba abakeneye ubufasha nimba dufise tubafashe na ico gikorwa nisha yagikoreye mu gihugu ciwe c'amavukiro amenyesha ko umuri Hope Foundation ari umugambi wagutse wo gufasha imfuvyi n'abapfakazi mu karere Burundi burimwo ka Afrika y'ubuseruko kabafise uruhusha rwo gukorera ku mugaragaro bahawe na leta zunze ubumwe za Amerika akanemeza ko ibikorwa vyo gufasha agiye kubigwiza